Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa cane hirya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa kubana natwe ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tugushikiriza amakuru yose, inkuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biriko biravurwa irya nino mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Uburundi bwikuye mu nama higiri y'138 ya komite ijejwe agateka ka zina muntu. Harakoraniye i Geneve kuri uwa mbere n'uwa kabiri umwihwezo wisubiriza ku gateka ka zina muntu mu bihugu bigize komite ya ONU iraba agateka ka zina muntu. Uburundi bwaserukiwe n'umurwi ugizwe n'abantu 15. Abo bose bahevye inama bategeka ikurwa muri iyo nama rya Metere Arumeri Niyongere, umwe mu bahanira agateka ka zina muntu yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose hatigeze yitaba sentare n'ubutungane bw'u Burundi. Karina Tatsakian, umushakashatsi akorana n'ishirahamwe IDHB, akaba abona ko Uburundi buhejeje kwerekana isura yabwo nyayo, aho Uburundi bwahabwa umwanya wo kugira ico bushikirije no gutanga imvo ry'ihungabanywa ry'agateka ka zina muntu biregwa n'amashirahamwe menshi cane mpuzamakungu. Intebe yabwo yari igaragara kuri uwa mbere nyuma y'umutaga i Geneve. Imvo umurwi waserukiye Uburundi wari wamaze guheba inama uca urasohoka. Imbere yo gusohoka umushikiranganji ajejwe agateka ka zina muntu arongoye uwo murwi yasiguye impamvu. Ntivyari gushoboka ko umurwi werekana icegeranyo imbere y'abantu bamwe bamwe biyita ko ari abaharanira agateka ka zina muntu bakorera inyuma y'igihugu, mu gihe mu vy'ukuri hari abicanyi baciriwe urubanza n'ubutungane bw'u Burundi. Uko akaba ariko vyatangajwe n'umushikiranganji Imeride Sabushimike asoma itangazo ryanditswe ku bw'umwe mu bari muri iyo nama. SOS Media Burundi yabonye urwo rwandiko nirwo ku bw'amasoko muri ubwo bushikiranganji. Kuri ivyo umurwi umenyesha komite ko wikuye mu biganiro vy'iyi nama iriko iraba. Niko vyatangajwe n'umushikiranganji Sabushimike. Yababajwe n'ukuntu kubwiwe iyo komite itemeye ivyo Uburundi bwasavye. Ingingo y'umurwi waserukiye Uburundi yafashwe kubera Metere Arumeri Niyongere arongoye akati Burundi ahanira agateka ka zina muntu ari mu buhungiro yari muri iyo nama, aho yemeza ko yatumiwe nk'abandi. Yaboneyeho kuyica umurya. Naronse umwanya wo kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu bikorwa ku muranga izuba riva mu Burundi. Nerekanye ibiharuro biteye ubwoba vy'abantu bicwa hamwe n'abicirwa mu minwe y'ubutungane, ukuboreza igufa abantu, ihagarikwa ry'agasakisaki bikorerwa abantu n'imanza zicirirwa abajejwe gukingira agateka ka zina muntu zidakurikije amategeko, abamenyesha amakuru hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko akaba ariko bishikirizwa na Metere Arumeri Niyongere. Icegeranyo ca nyuma c'iryo shirahamwe rya kera riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi Ligue Iteka cerekana amabi menshi yakorewe abantu ibihumbi birenga 4 bishwe kuva mu ntango z'intureka za politike mu Burundi muri 2015. Inzu y'amanama yari itekanye cane ikurikirana ibivugwa. Bose bashaka kumva ico uwo yagirijwe avuga. Iyo komite yatahuye ko uwo murwi waserukiye Uburundi utari ufise ivyo wisiguza. Ico uvuga ku vyegeranyo vyacu? Iyo bariko bafise ico bashikiriza bari gusigira n'imiburiburi urwandiko komite. Bihoye ubusa biramaramaje. Uko akaba ariko yashikirije. Inyuma y'ibiganiro hagati y'abagize komite ya ONU hafashwe ingingo ivuga ko ibiganiro vyugururiwe bose kandi ku muntu wese yatumiwe. Iki kibanza gitegerezwa guhuza bose kandi umwihwezo ubandanye umurwi waserukiye Uburundi utarimwo. Abagize iyo komite bababajwe n'iyo nyifato n'itituka ry'imigenderanire hagati ya leta n'izo nzego kuva mu mwaka w'2016. Ikiyago gisubiriye ibiganiro inyuma y'ingingo y'umurwi waserukiye Uburundi yo gusohoka inzu y'amanama. Uko akaba ariko bashikirije. Nta gitangaje ku bw'abandi banyamashirahamwe b'Abarundi. Ishavu hamwe no kubura ivyo bavuga nta kindi hatari uburyo bwo kwigiza inyuma abajejwe agateka ka zina muntu bavuga ibihushanye n'ivyabo bakanga kumaramarira muri iyo nama.
uko akaba ariko vyashikirijwe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Harumeri Niyongere arongoye Akati Burundi yaraciriwe umunyororo atitavye urubanza hampande ya bagenzi biwe bane n'abamenyeshamakuru indwi. Abo 12 baharanira agateka ka zina muntu bose bari mu buhungiro bakurikiranwa ko icaha c'imigumuko no gutegura guhirika ubutegetsi. Mu vyo bagirizwa hakaba harimwo kuba baragiye mu bikorwa canke barakoze mu ntumbero yo guhindura ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu kugumukana abategetsi ba leta. Urwo rubanza ruracakurikiranwa n'abategetsi b'u Burundi aho basaba ko abo bantu botahukanwa. Rurananegurwa rukaniyamirizwa n'amakungu. Banse kuguma muri iyo nama ya komite ijejwe agateka ka zina muntu kuko harimwo amashirahamwe yigenga y'u Burundi ari hanze y'igihugu. Uburundi bwerekanye isura yabwo nyayo, nimba bamwe bahora bibaza ko Uburundi buvuga ukuri mu bijanye n'ivyo bwiyemeje mu gukingira agateka ka zina muntu, rero ubu biragaragaye 100% ko ivyo Uburundi bwemeye bitari vyo, yaba ukwemera kubahiriza ubwigenge mu gushikiriza ivyiyumviro, ndetse yewe haba no mu vyo kwiyemeza gukorana na Nations Unies. Niwo mwihwezo ukorwa na Karina Tsakian, umuhinga akorana n'ishirahamwe IDHB riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi. Aheraheza ati mu bisanzwe umurwi waserukiye Uburundi wisuzuguje mu gutegeka komite kwirukana abantu bamwe bamwe ngo bave muri iyo nama. Ni gute iyo ngendo yofatwa nk'ingendo nzima? Nayo mu bindi kandi mu ntara ya Makamba abadandariza igitoro mu Kinywabi nibo bakironse cari gisanzwe gikenye. Inyuma y'ukwezi kurenga atanima ry'igitoro ribonetse aho banyweshereza ku mugwa mukuru wa Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, hari sitasiyo imwe cabonetse ko kuwa kane ku mugoroba, mugabo abakidandariza mu kinyegero nibo babaye aba mbere mu kukironka. Abapolisi bagirizwa gukingira ikibaba ko gutangwa nabi kw'igitoro kiruhukira kudandarizwa mu kinyegero. Abanyagihugu bakaba bavuga ko kuri uyu wa kane ku mugoroba hari sitasiyo imwe yaronse igitoro ku mugwa mukuru wa Makamba. Icibonekeje nuko habayemwo utunenge twinshi. Abadandariza igitoro mu Kinywabi bazanye amabido babaye aba mbere bagihabwa. Abapolisi baraborohereje baragihabwa, akaba ariko ababibonye bavuga. Bamenyesha ko ukidandaza magendo wese atanga ku bapolisi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kugira ngo hashike kw'ipompo bamuhe. Ibintu vyagiye gusubira mu buryo hari uko bahamagaye uwurongoye igipolisi mu ntara n'uwurongoye iperereza. Abapolisi baracira inzira abagendesha amapikipiki baje kunywesha bisubiriza inshuro nyinshi kugira buzuze. Hari mbere abapolisi bazana amapikipiki y'abantu basanzwe bakayashikana kw'ipompo. Bagihabwa ubwa mbere. Bivugwa n'abashoferi bashavuye kubera ko batagihawe. Abakenera igitoro bakaba bavuga ko ivyo vyama vyabaye iyo kibonetse kitari giherutswe. Abanyagihugu bakaba bavuga ko kudandariza igitoro mu Kinywabi hariyo nkwezi y'amarere kandi ababifisemwo uruhara ari abapolisi, bakavugwamwo uwitwa Moyize Arakaza bataziranyeganyega. Komiseri Moyize Arakaza azana amabido 5 iyo abaye make, agaca kijana yaba ku Muyange muri komine ya Nyanzarake, aho aca kidandaza ayo yishakiye. Uko akaba ariko bavuga bamwagiriza. Ico gihugu co muri Afrika y'ubuseruko kirafise ingorane yo kuronka igitoro no gutorera umuti urama ico kibazo kimaze amezi 18. Nayo mu gusozera aya makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye ati iyo uriko urarondera ic'icumi banza wereke abo ucaka aho bagikura. Evariste Ndayishimiye asigura ati harya kw'isengero umuntu yofata akubaka utuzu tw'inkwavu akereka abandi ingene borora inkwavu, ugasanga umukristu wese yinjiza mu ndwi ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi, ubwo yobura ico atanga? Arongera ati nta n'umwe afise uburenganzira bwo gufungura atakoze. Agira akamenyesha ko hari ibintu 4 bitwononeye. Ica mbere, kutagira amerekero umuntu ngo yihe intumbero y'ico agomba gushikako. Ica kabiri, umuco wo gushaka kuba umukomisiyoneri acuruza ivyo hatarondeye. Ica gatatu, umuco wo kwigereranya n'abatunze kare ugashaka gutunga n'ingoga. Ica kane, hamwe no kwama mu myidodombo ngo nta mutahe ufise. Umukuru w'igihugu akaba asigura ko umutahe wa mbere hari umuntu ubwiwe.
ati ibihugu vyinshi ngo vyateye imbere bihereye ku burimyi, akaba ahamagarira abarundi guhinduka bagafatira akarorero ku bindi bihugu vyateye imbere. Ivyo yabishikirije kuri uwu wa mbere z'ukwezi kw'indwi 2023 mw'ijambo ryo guhimbaza isabukuru y'imyaka 61 Uburundi bumaze bwikukiye mu birori vyariko bibera kuri stade Ingoma mu gisagara ca Gitega. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru.